Hello guys, this is BKTV Bond Kingdom TV. Turakunda cyane aho muhereye hose, abantu mudukurikirana, abantu mutwandikira, abantu mukunda ibiganiro vyacu. It's Moses School on mic, iganiro sex and biography. Aho no munsi twazanye wa mutumire mwakunze cyane. Mwaganya mudusaba ati wa muhadu zamanuro janye n'urugo turamukeneye. Uno munsi rero turi mu kibanza da Plus, turi kumwe nawe, ibintu bimeze neza cyane gose. Tunamuha ikaze, amahoro mutama. Mahoro neza. Beze neza gose. Cyane gose. Hama musi turaryohewe cyane kuba turi kumwe kino kibanza. Natwe turaryohewe cyane. Ego. Imana. Kiganiro twakoranye bwa mbere, abanywanyi bagikurikiranye, bagikunze cyane, badusaba yuko twobarondera kugira dusubire gukorana kindi kiganiro. None niho mwaduhaye no sango muravuga ati inyuma yo kwa iganiro ca mbere n'ikindi ca kabiri nta ngorane tuzogikora. No twashika mu kino kibanza dusanga ibintu bimeze kujya. Tubwire byari biteguye gute? Yes, surprise zirabaho, nanje nabagiriye surprise. Aba journaliste nimwe mukunda kugira ama surprise. Ego. Nanje nabahaye irisango kubera ko uyu munsi narinzi ko nawuteguye ku mu muryango. No kugira bigaragaze ko ivyo ndababwira bijanye n'urugo ndabifisemo uburambe by'ukuri atari kubesha. Ego ndafise experience y'imyaka 8 yakwiye no munsi. Ego nubatse. Ego nico gituma nabahaye uyu mwanya uko tubonana no munsi tugahurira mw'iki kibanza. Hari abantu babibaza yuko umuntu ashobora kuja kwa ma micro akatanga ikiganiro ari amajambo y'ububeshi. Abantu bayibonye yuko mwari munezwe na madame muhoberana, abana bakugwa mu nda bahimba baryohewe. Twabonye ama surprise, twabonye mu muganuke wahaye umufasha wawe wamuhaye igikombe. Byagombye gusigura iki? Turabona kandi uramuha n'umudari n'abana babambitse ibidari. Dusigurire ya bintu byashye kuvuga iki? Murakoze cyane kw'ico kibazo. Donc n'umunezero kuri jewe, n'umunezero muri famille yanje. N'umunezero donc kuri famille yanje cyane. Hanyuma no bashimira ko mwaje. Ego. Hanyuma mukaba mubaye témoignage y'abakurikirana ibiganiro byanyu. Mudusanza hamwe tabiziga. Ego. Jewe uno munsi ni tariki nagiriye ko mariage, imyaka 8 irarangiye nubatse ugwanje. Narababwiye mu kiganiro ca mbere haraho byangoye kandi cyane. Mugabo no munsi nashimye kunezererwa cyane kuba nk'ije imyaka 8 ndamahoro mu rugo n'abanje. Ataratikira utwiwa tahe. Ego. Hama kiya gikombe namuhaye. Ego. Donc y'umukinyi iyo equipe iriko irakina neza barashikiriza igikombe. Hama kado finale, amademi finale na finale. Iyi equipe yanje rero yarakinye neza cyane. Yatsinze. Hanyuma kuri jewe ndavyita intsinzi. Ego. Nico gituma nashikirije donc umukuru wa equipe kubera jewe urumva ndi president wa equipe. Ego. Hanyuma nashikirije kapitene wa equipe. Nabone kapitene wa equipe ibintu bimeze gute? Igikombe hanyuma nca ndambika n'abandi bakinyi bafashanya gukina. Ego. Ndabambika imidari kuko ari wenyene ntiyo kwishoboza. Donc ntiyo kwishoboza kurangura donc ajamabanga y'umufasoni mu rugo adafise abariko ayarangurira. Rero nabajya abana barafisemo uruhara kugira mama wabo abikore neza. Nico gituma mwabonye namushikirije igikombe mama wabo abana nkabambika imidari. Ni kimenyetso cyuko ibikorwa bakora mu muryango biduhimbara kandi tubishima. Nico twagombye kugaragaza nk'umukinyi nk'abakinyi bakina neza. Ego. Ama video twabonye byari bihimbaye gose, madame anezerewe nawe unezerewe. Turimize gute ko madame twabonye ikadu yaguhaye yagutangaje cyane gose. Nari mwateguye tubwire. Murakoze cyane kw'ico kibazo. Ego birumvikana donc yakado yantangaje cyane. Narinzi ko ari jewe namukubise
kuri surprise kumbe nawe uyu munsi uruzi ngo ateka ego donc uyu munsi rero kuba yarawuzirikanye nuko hari kinini cyakoretse igihe dutangura gushingura urugo jewe rero nari nagerageje kumwereka ko atana kimwe ndimwo ko ntashobora kugira surprise nimwe ndamukorera ndamubwira ko ntazoba mpari nzoba kwambwiye ko uzuri Gitega ego mugabo twari kumwitegurira kumbe nawe yamaze kunyitegurira aduga Igitega ataduga ikadazogaruka yisangaho kandi ndabimushimira cyane je rero narinze ko ari ku kazi atigeze afata uwo mwanya nk'uwo ari je ndamushoboye ariko urabona ko nawe yanshoboye vraiment ni ikintu nagiye kintera intege byo gushishikara mpagararira umuryango yego mu myaka 8 mumaranye mwubatse ugwanyu niyo experience wowe umaze gukuramo canke ikintu wasanze muri mariage uri umusore wibaza kusanga umaze gushinga ugwawe ati yo bimwe nibaza sivyo n'icyahe urakoze cyane ku icyo kibazo experience y'urugo ndayifise donc kukwija imyaka 8 experience y'urugo uba uri kurayigira ikintu nasanze gihambaye noteri intege batarashikamo nka mwebwe ndibaza ko mutarashikayo hano kugeza mwoshikayo hanyuma ndabyifuza ego karibu harimo ibyiza hanyuma mwibuke ko Imana ntihezagira umwihezagira babiri kandi uko ibintu ahantu byanditse naho mubyitwaza muturindisha ihezagira babiri kuko niyo yatanguje urugo itongo rya Edeni hama birashobora kwankira mu busore donc ukabona ubuzima bugoye mugabo wamara kubaka ugasanga ubuzima burahindutse kubera ko n'abantu babiri bacitse umwe ni nguvu zibiri zigiye hamwe gukora zigomba kwiteza imbere nohamagarira abandi batarashikayo bagashikayo kandi bazosanga ataruhombo kanatsinda nicagezwe c'Imana utagikoze urafise inkurikizi uvyanka uvyemera birafise inkurikizi kuko ntushobora kupinga umugambi w'Imana hanyuma ngo wibaze ko bishobora kurangira utabajijwe icyatumye upinga projet y'Imana hama twakunze kubona ku ma platform ya amarezo sociaux akajambo kunze gukoresha inuma y'ishamba tugiye ibintu bimeze gute donc murakoze cyane ku icyo kibazo inuma y'ishamba ndashobora kubasigurira inuma y'ishamba jewe igituma ndakiyita donc nkigira mariage misanzwe narinzi ko ngiye kuba inuma y'intungano ncasanga ubuzima ndimwo butandukanye n'inuma y'intungano nsanga birakwiriye ko niyita inuma y'ishamba kuko inuma y'ishamba ni nyoni ubwa mbere zibonekana gake mugabo mwibuke ko ari nyoni Imana ikunda cyane batizwa abatijwe na Yohana bavuze ko ubwiza bw'Imana bwaciye bumubonekeramwo buciye mu numa iraguruka iraza iramuhagarara ku rutugu Yesu ubwiza bw'Imana buba bumubonekeyemwo rero nanje maze kwinjira mwibi nkasanga ntandukanye n'inuma z'intungano ndashobora kuja kwironderera n'umutambukanyi wanje tukaja kurondera hanyuma tukazanira abana bacu twabonye ko ingene turondera n'ingene tuzanira abana ko turi inuma z'ishamba bari bantu bakabona bakaga nkindi siguro itariyo uratanze umuco neza cyane siguro niyo yonyene inuma y'ishamba ni nyoni Imana ikunda cyane hanyuma izi kurondera iraguruka kure hanyuma ikazana ibyo yarondeye ivuye guhaha igashikiza mu muryango sinzi ko muzobibona kenshi ziratandukanye cyane n'izi numa z'intungano urasanga atanu ubucuti bifitaniye kuko inuma y'intungano igurutse ntirenga urupangu none ko Paulo yavuze yuko uwo vyukundira yomera nkawe nako uko nawe wadutumira nawe ngo tubijemo kandi kuma tubona amadivorce pampanana no kuradushuka mutama okay murakoze cyane Paulo numwe mu ntumwa z'Imana ariko turabe icyo Imana yavuze cyangwa icyo Imana yatanguje
Imana niyo yatanguje urugo mu itongo ry'Edeni, hanyuma yongera iravuga ko imuhaye irarema ibiremwa byose, ihejeje kurema irema umuntu. Umuntu ntiyigeze anezererwa, hanyuma iramuremera Adamu, iramuremera Eva. Imaze kurema Eva, niwo munsi wa mbere Imana yabonye iryinyo, niwo munsi wa mbere Imana yabonye iryinyo rya Adamu. Bisobanura iki? Yamuzaniye ikiremwa. Kandi ngo hajya ngo ari iminsi mikuru, ngo umuntu ategeza ngo umunsi w'amavuka, ngo n'ubugeni, ngo n'uwo gupfa. Donc sinibaza ko ari iminsi mikuru yose imeze cyo kimwe, ariko uko abantu bayifata nuko nyene bayifata. Numva navuze ubugeni ko nasaba kumva ubugeni ufise ikintu gikomeye cyane, insiguro ikomeye cyane, ko umva n'imiryango ibiri bihuye. Yego, n'imiryango ibiri hisemwo igiye kubana karamata. Muri cya kibazo cya mbere warambagije ngo mu cya kiganiro cya mbere twagirana ngo ni gute abantu bashobora kunyegezanya amatungo, hanyuma ndakwibutse mfatiye ngaho onye Imana ihejeje kurema Adamu, hanyuma igakirema Eva. Donc yikanguye Adamu, usanga Eva iruhande yiwe yaramwenyuye, ntiyigeze avuga iby'ubutunzi. Mugabo yasanga atari akara ko mu mara yiwe, yari kumubarira ati umuremere iyindi Edeni yiwe, ibindi bintu byiwe. Mugabo kubera ko yasanze ari urubavu rwiwe original, akara ko mu mara yiwe, yavuze ibyo ntunze n'ivyanje, nawe ibyo atunze n'ivyiwe. Ntiyigeze abona Adamu ko Eva muvuye mu rubavu, ahubwo yabonye ko ari umuntu aje kumwuzuza. Ni byiza rero ko abantu buzuzanya. Nico. Yego. Hari abantu usanga badatahura wanyu ushobora gukora cyane n'umuryango mugahimba isabukuru nk'iyi, abatabitahura ari akajambo batekera bababwira. Ego cyane, donc icyo no batekerera ni kimwe gusa. None wimye umwanya umuryango ucuha abandi, hanyuma udashobora kwicara n'umuryango unezererwe muri hamwe, kandi ari buruhira ari burondere ucu unezererwa n'abandi. Wanashaka ibiturondera nta gaciro mu rugo biba bifise, nta gaciro nk'umwanya ubaha. Uri mudasubirizwa, ndabisubiyemo, uri mudasubirizwa mu rugo. Twabonye abana barakwisanzura ko n'ibintu biri muri bo neza cyane. Nobura amahera noyaronka, menya ko umuryango baramfise kandi baranezerererwa. Baranezerererwa, ntibanezererwa rero kubera bijya nzana, ahubwo banezererwa kubera uyu mwanya ndabaha. Iyi minsi mikuru rero, donc y'abantu bamaze umwaka bubatse kugira evaluation, bibafasha ko mu wundi mwaka bagiyemwo bawugendamo neza. Aho bitagenze neza, mu isanzwe ibi ni intumbero yo kwicara kugira abantu baje hamwe, umutambukanye n'umugore, umugabo n'umugore. Donc ni vyaremwe n'abana, ni vyaremwe. Kiremwa muntu rero ni ikintu kigoye kubana, bisaba ko abantu baza baricara bavugana. Donc na Yesu yaravuze ko nukuzuzanya, umufasha bikwiriye, numufasha bikwiriye. Donc ntabo umufasha kubera ko atamwanya mwahanye wo kwicara ngo muganire. Abo umufasha bikwiriye mu gihe mwicaye akakubwira, donc anye muri uyu mwaka hariho tutatugendekeye neza, dukore. Kandi turaca dutegerezwa kuja inama tukirimbura, tukavuga ati none uyu mwaka tugiyemwo twifuza ko dushikahe. Muri uko gushikahe uruhara rwanje n'uruhe nawe igicapo c'indoto zayo. Donc turifuza gushika kuri ibi, kuronka ibi. Bisaba dukore cyane, twifunge dukore cyane, kandi turi kumwe tubisengera. Ikibazo mukagishira hamwe, ego, hanyuma mukakijako mwese mugisengera, munagikorera mwese. Nta kibuza mudashika kuri objective, kuko Imana yaratubwiye do ibyo muzosaba muri hamwe. Ego, aho abo babiri canke batatu bakoraniye ku bwanje, nzoba ndi hagati yabo. Imana ihezagira ababiri
Ba wewe ntibisigura yuko pardon gatowe kubaciramo ntibisigura yuko umwanya w'abandi bagenzi utawubaha urawubaha mugakamenya hariho n'undi mwanya w'urugo rw'iwanje. Abagenzi barafise umwanya wabo kandi ukwiriye tubana, ariko n'umuryango urafise umwanya wawo ukwiriye. Muri uyu mwanya w'umuryango rero aho onye narakubwiye umwanya w'umuryango ni uw'umuryango nyene, kuko abagenzi wanashaka murabana hanyuma mukicarana mukavugana ibikenewe cyangwa mugakorana ibikenewe, mugabo bitagutwara umwanya w'umuryango, kuko umuryango igihe cyose umugore cyangwa abana nta gihe bagutuma amahera, bagutuma genda urondere mugabo ugaruke, ugaruke uronka uze, utaronse uze, byose tukiga gushimira hamwe n'umuryango. None we wabuze uciye witeramira mu bagenzi, none kizo utashe ni giki kizokwemeza ko wabuze mu muryango bavyemere, ahubwo babifata ukundi. No kumenya gutegura, donc je uko nkora ndamenya gutegura umwanya w'abagenzi n'umwanya wabanje, kuko bajya banje bijya wabonye ku bana banje n'umutambukanyi n'ivyamwa bindimwe, n'umwanya ndabaha. Abanje ntabahaye umwanya, nta wundi muntu azobampera umwanya, nawe nkiriho bakenera kubona ivyanje, umwanya wanje. Mu mafoto yari yasirikiye ubwa mbere babona munezerewe n'ababajije kare kwigirisha, ubabonye kare amavideo babibonye swigirisha n'ubuzima mubayemwo. Hama turabashimiye cyane gose rero, kazi nziza mwaduhaye, cyaro ciza mbo twebwe twaryohewe cyane, kandi umuryango wagiye wumva wari umunsi udasanzwe w'iyo anniversaire do wita do mariage. Tubifuriza yuko muzogira na yubira imyaka 50 mukiri muri mariage, ibibondo mwavyaye nange muze mubibone biko biraryoherwa nkuko. Tubifurije yuko mashikara ihezagira, twabonye no mu minsi mikengira tuzobona undi muvaburaya, just turavyiteze kandi Imana kizoyibashoboza. Ego hanyuma iganiro cawe carakunzwe cyane kandi nikigira kizokundwa kubera hanyuma impanuro nyinshi zubaka. Rero turagushimiye, tunarangiza unasezera fisa kandi kajambo wotekerera bako badukurikirana kanyani gwawe. Murakoze cyane. Hanyuma nagomba ndabakebure gatoyi, nta rubanza twagize, ariko twabonye ko bikwiriye iyi myaka 8 ko twicara hamwe nk'urugo tukagira evaluation kuva dutanguye urugo gushika no munsi mu myaka 8. Nta muntu twatumiye, urabona twariye nari nicaye nabo mu rugo rwanje, hama twariko turirimbura aho byagenze neza, dushima Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma aho twayigendeye nk'uko bitabereye abantu bayo, twirimbuye turagiye guca bugufi tuhasabire ko ikigongo, twongere dusabe Imana inkomezi idushoboze. Twifuza kubatumira mu myaka 10, tukwije imyaka 10 bimeze neza cyane. Iyi rero yari evaluation y'iyo myaka 8, aho byagenze neza twashimye Imana, aho bitagenze neza twirimbuye umwe wese mu ruhara afise, aho yakoshereje uwundi twasabanye ikigongwe. Donc aho twakoshereje Imana aho naho turaza guca bugufi turi hamwe mu muryango, dusaba imbabazi, twongere twiragiza Imana mu yindi myaka iri imbere, dushishikare gusabira urugo. Yego nico. Murakoze cyane. Merci beaucoup bakunzi ba BKTV, turakunda cyane. Gumurabe no biganiro, mugira subscribe, mugira na share, like, takinema commentaire yanyu. Murakoze cyane. Bye bye.